Asi narakorera abantu nyene mugabo nkabakora mfise vision kuko nabona ko iyo umuntu ariko arakora ibintu vyiwiwe abijana uko ashaka aravyagura nkuko ashaka gusumba kubwira undi muntu ati ibintu vyogenda kuko ashobora kuvyemera canke ntavyemere. Rero noremesha vraiment umuntu akeneye kwijamo afise vision ni vyiza ni projet nziza kabisa mbene narenza hijambo mvuga ni idahomba uvyitwayemo neza. Yego ya gospel mu Burundi vraiment yamaze gukomera yamaze gukomera kuko ubu ngubu uri kuraraba indirimbo z'amagospel ziko zirasohoka ubu canke imirimbo y'abaririmbyi ariko araririmba nabo ubu. Yes. Shalom les amis, mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kwa kundi manifuza ko mwama mumeze. Ni MC Shalom kuri microphone nko mubizi canke nko muvyumva. Ikiganiro ni Success Story, twagarutse mu nguvu zidasanzwe nka Live Media canke Live TV. Turi mu kiganiro Success Story, murabizi ko tubandanya yama saison yacu, bya biganiro dushaka ko biza birakurikirana, bya biganiro dushaka ko biza birakurikirana. Umuntu wese agenda mwicigwa, umuntu wese agenda araba ati mbega nakakoze gute, mbega na ujya wundi nawe yakoze gute, nanje nokora gute. Ndabaha ikaze mwese mu kiganiro Success Story cuno munsi, kiganiro kimeze neza, kiganiro gishushe. Today nizyoroshe na gatoya, turi kumwe n'umuntu akomeye cyane mu kanya muramumenya, abamaze kumubona amashusho ndazi mwamaze kumwibwira. Ndamutsana mwese mudukurikirana muri mu bihe vyiza canke bibi, ari mu bihe vyiza mu byukuri turi kumwe na mwebwe ko je mu Imana bidusaba ngo tuneze hamwe n'abanezerewe, ababaye namwe mu byukuri Imana ntanzigwe kandi ko no munsi siko bizabirejo, no munsi biruku ariko ejo bizabirukundi. Welcome again mu kiganiro Success Story kuri Live TV. No munsi murashaka kwibaza muti MC Shalom no munsi janye hehe, vyagenze gute, mbega bimeze gute? Uno munsi nagiye mu yindi commune canke muri kano karere mubona ndimwo, turaza kumenya tuti mbega turi kumwe nande, ariko turi muri secteur ya production. Uyu mubona hano ni gihangange, reka mbikore gutya ndamwiyakirire hanyuma tuzamukana n'ikiganiro tuyage komsa ibintu bigende neza. Ndabaramukije cyane mutamu. Amahoro y'Imana. Mumeze neza? Turashima Imana. Imisi myinshi. Uyu mutama rero, mutama nivyo je nenda muzi, ariko munari mu bantu nubaha cyane mu bijanye na music hano mu Burundi, na cyane gospel music muri rusange muzika hano mu Burundi. Ari mu bantu bariko baratuma ugera aho ugeze, kuko nimba tuvuze gospel music, nimba tuvuze umuziki muri rusange, aba bantu aba batama mubona bafisemwe kuboko, harimwo touch yabo, harimwo ugutwi kwabo, harimwo ubushobozi bwabo, capacity zabo. Mu vyukuri mwubahwe. Murakoze. Abariko badukurikirana, turi mu kiganiro Success Story, ikiganiro tuyaga ku bijanye na success umuntu ashaka kuba yarashitseko, success umuntu ashaka kuba yarashikiye. Ariko turabizi yuko umuntu gangwa agere kuri success kanaka haba hari inzira aciyemwo, rimwe agaca muri ibi canke biriya. Mbere ko tucinjiramwo, abo turiko turaganira nabo, abariko badukurikirana bashaka kumenya ngo uyu muntu turiko turaga no munsi ninde, mwidondore. Murakoze. Ku mazina y'abavyeyi nitwa Nduwimana Claude. Zina ry'akazi naho canke logo yanje y'akazi ni N Cloud Pro. N Cloud Pro. N Cloud Pro, umwe mu bahinyanyuzi dufise bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko nimba mvuze ukomeye ni ukuvuga ni umuntu yabigumyemwo kandi agumana success. Kakaro benshi tubona babijamwo, rimwe abirimwo, rimwe abivuyemwo, abajene benshi babijamwo, rimwe babirimwo, rimwe babivuyemwo. Ariko mwebwe muri abantu bicitegererezo, uno munsi umuntu ashaka kwiyumvira akavuga ati mbega N Cloud Pro yageze kuri rwego gute. Dutere tugira ko mbega studio yanyu uno munsi izinifise irifise ku rwego rungana gute, kuko ndabizi ko ruri hejuru, ariko mwagize urugendo rukomeye cyane. Uno munsi abantu bayizi gute? Murakoze. Bwa mbere studio yanje yitwa African Gospel Studio. African Gospel Studio ni izina rizwi cyane surtout ku ndirimbo nyinshi z'amavideo
dukora n'ama audio niho usanga bashirako izina rya studio bo urambajije ikibazo ati yoba izwi gute kubwanje intahe zivugwa n'abaringi dukorera mugabo bobo iyo baza batubwira ko bariko barashima ibikorwa tubakora kubera ko biriko bageza ku rundi rugero yego ya uno munsi munashaka kumva African Gospel Studio ariko akayumva gutyo ariko hari urugendo mwafashe nibyo ngomba twinjiremwe mu kanya ariko ndagomba utubwire abaririmbyi ngo baragaruka bakavuga ko bariko bazakira neza namwe muri rusangi uko mwibona par rapport y'ukuntu mwari mumeze kare uno munsi mubona studio yanyu yifashe gute? Turashima Imana by'ukuri uno munsi studio yacu ya update kubera ko irajana n'igihe ko turaba production tuko turatanga muri no minsi ni production ubona yuko zishize mu zindi production zonyene zidefanda mu yani majambo studio kabisa iriko iragenda neza cyane. Muri make murakora video mugakora na yego turakora video tukakora na audio gusa jewe ndi umuhinyanyuzi wa audio hageze muri video haba hari ubundi muntu ariko byose ni yego ni mezo imwe yego muravyumva yuko turi kumwe n'umuntu akomeye cyane umuntu atavyorosha umuhinyanyuzi akomeye cyane mu vyukuri nimbavuze Cloud muri ino industry y'umuziki w'u Burundi nico cyane muri gospel cyane mu vyukuri ni izina rikomeye cyane. Twinjire rero muri success story yacu uno munsi turashaka ariko dukurikirana bamenye story y'ukuntu mwageze kuri success mugeze ko kuno munsi nko kuvuze ati ku rugero muri kuno munsi murabona yuko mutanga product nziza abariko badukurikirana baripfuza kumenya mbega vyagenze gute vyahereye he iciyumviro caje gute hanyuma bibandanya gute kugira aho mugera kuri uno munsi rushimishije nkuko abakurikirana ibikorwa vyanyu babibona kuri uno munsi mbega iciyumviro caje gute imbere yuko mugera kuri no rwego? Bo jewe ciyumviro cagiye kunzamo nkitangura kwinjira muri no mwuga ko nawinjiyemo muri 2007 yego basi narakorera abantu nyene mugabo nkabakora mfise vision kuko nabona ko iyo umuntu ariko arakora ibintu vyiwiwe abijana uko ashaka aravyagura nkuko ashaka gusumba kubwira undi muntu ati ibintu vyogenda kuko ashaka kuvyemera canke ntavyemere rero nkuko ndabigusiguriye narashimiye Imana cane kuko yagiye ibana nanje nakorera ababosi batarenga babiri nakorera ababosi babiri donc ama studio abiri ni nakozemo naguhamagaye kugenda umwe yarampamagaye turakorana nk'imyaka 3 irenga plus de 3 ans hama uwundi arampamagara turakorana imyaka yababa 4 mba ndageze kugihe nanje mbona ko no kwiyungunganya akora vy'iwanje maze gukora vy'iwanje niho nagiye kubona inzugi nyinshi zugurutse namashika ku ndoto zanje kuko ndavyifuza mu kazi ego ya uno munsi Cloud uri mu bantu canke abahinyanyuzi bamaze gera kuco bishikanyeko naco gituma twaje uno munsi tukabasanga hano uno munsi mu bantu bamaze gera kuco bishikanyeko biciye muri production yego indirimbo uravyumva ko mwabitanguye aho hambere hahise kuva 2007 mwavyumva ko haciyemwe imyaka itari mike nizihe ntambamye mwagiye muhura nazo mu bijanye no gukora turaza kwinjira muri African Gospel Studio tuyinjiremwo tuvuge intambamye ni ukuntu byagenze kugira mbwe no munsi ariko kuva ico gihe mwatangura mukorera abandi nize ntambamye muri rusangi wasanga mugenda muhura nazo na cyane mu bijanye na production? Bo intambamye zo ntizabura arashaka mbere zarabaye nyinshi cyane kuko bwa mbere indirimbo mbere yuko uyikora ubanza ubwawe kumva uko izoba imeze wahejeje kuyikora utarayikora iyo image ibanza kuza muri wewe cyangwa ikaza mu bwenge bw'iwawe ati indirimbo nkeneye ko izosoundinga mu buryo bumeze uko byarashoboka bikaba byoshika ugahereza nk'umukoresha wawe raporo nti apareye iyi irakenewe kugira ngo bya bintu ari kurumva biri mu bwenge bw'iwawe uze kubishikiriza abantu nabakaca kugira ati wapi nitwoguma twinvestisa ati mbona nabandi bakora bafise biri munsi y'ivyi wacu rero nubandanye uri kurakora ico kikatubera intambamye
kasanga uko wifuza kuba wosora ikintu kimeze uku mugabo bikanga kabisa. No munsi ko tuyagana abantu benshi, iki kiganiro Success Story gikurirwa n'abantu benshi, na cyane abantu baba bipfuza kugera ku ndoto zabo. No munsi umuntu ashaka kwiyumvira kuja mu vya production, mashaka kumuremesha yuko ashobora kwinjiramo akabikora hanyuma akashika no ku cyo yipfuza kugera ko muri kazoza. Production ni nziza, ni nziza cyane gose, uyigiye mufise vision, ukayijamo uyikunze atari aventure, kuko ari benshi bazijamo ari aventure, maybe zinagiwe kumiravuga ku radio, mugabo karaba aparama ubuzima bwiwe ntaco kurahinduka malgré kuvuga ku radio, ariko yinjiyemo ufise orientation, ukavuga ati nimba ari abarovyi, nimba ari abashoferi, nimba hariho abafundi, naje ndakeneye ko mba ukindi kintu mugabo a partir ya kano kazi kiwanje. Rero noremesha vraiment umuntu akeneye kuyijamo afise vision, ni vyiza, ni projet nziza kabisa, mbeno narenza hijambo mvuga ni idahomba uvyitwayemo neza. Yego, mwakumvise yuko akavuze ntibihomba mu vyukuri, ntabihomba. Aha mubona twicaye ni mu rugo iwe, ndabwiye neza yuko amubona goma ninovora yanyakiriye ibintu bigenda neza. Nubwo nanje ndamwitura kugira ngo bikunde tuyage, ariko yanyakiriye ibintu bimeze neza. Aha ni mu rugo iwe, mwavyumva yuko ntibihomba na gatoya. Ntupanze oya vraiment yarangiriye neza. Muravyumva yuko ibintu bimeze neza ko muri kino gisagara ca Bujumbura, ukagira abatari ko barabona inyubako turimwo, ni inyubako nziza cyane, inyubako nini igaragara yuko mu vyukuri hari ikintu yaronse. Nuko rero twinjiye muri African Gospel Studio. Icyumviro kiraje, uraretse gukora aba boss bandi batandukanye mva ko mwakoreye abagera kuri babiri. Icyumviro kiraje, mwagiye gutangura gute? Nimba atari banga mwari mufise udukoresho tungana gute? No munsi nabonye yuko mugeze ku bikoresho mu vyukuri bikomakomeye, biri hejuru, ku rwego hejuru, binabafasha gutanga za produit mwariko muravuga nziza. Ico gihe mutangura byari bimeze gute? Ntabwo ari igikorwa coroshe, byari bigoye, ariko gusa nkuko nakubwiye nti iyo ufise indoto ugenda buke bikaza kurangira washitseko. Ni ntangoro yagenze gute? Muri principe ziwanje ndakunda ikintu kiri original, ndakunda originality y'ikintu. Rero ubwo nari nkikorera undi mupatro uyo nyine agira kabiri, naragerageza nkiyungunganya amatujya duke mpembwa, nkatujya nziganya ku buryo mvuga atakakoresho ko ndakaguze ari kamwe karakwiye, ni nagatanguza igikorwa, nzoza kwimvira gushiraho kandi bitevye kubera kumenya majambo nahera kukiri hejuru. Basi rero kuhera rero kintu kiri hejuru warasave nkagura kantu gafise quality, nashobora kantu gafise quality nziza, mbwa ko ntazido nari mfise nkakabika homba, nkakabika haca nk'amezi 6 voire même mu mwaka, nkashira kandi kugira ngo nzogera igihe nyene mvuga ngira lancement officiel ko ntanguye kameme ntanguye na studio iri kuri ku rutonde rw'izindi. Yego, umva ntako byari byo. Yes, nimba atari banga ikiganiro ni Success Story. Mwavuze yuko mwakoze imyaka igera kuri mukorera abandi, mwavuze ko mwakoze imyaka kuko jewe natanguye kwikorera a partir ya fin za 2017 kuva muri December no nakise gukorera uwo twakorana. Yego, ico gihe sinzi ukuntu umuntu yo bivuga, ukuntu agashahara mwaronka mukorera abandi, ukuntu mugafata mbega hari ku kwezi canke hari ku gikorwa mugiye kuraba nko ku kwezi mwakiraga aba boss baratandukanye. Uwo nakorera ubwa mbere twakora kuri pourcentage y'igikorwa nkoze, twagiye kuvana ndiko ndahembwa 24%. Niyo nahembwa ku gikorwa mba nakoze, ariko maze kugenda ku wundi mupatro agira kabiri, we twaciye tugira amasezerano yo kumpemba ku kwezi. Tuca turakorana rero mfise salaire izwi ku kwezi. Yego, nimba atari banga ico gihe agasalere kangana gute ku kwezi kugira ngo abadukurikirana ari umuntu ari kariyumviye ati mbe yasha ibi bintu gute? Kandi mwatubwiye yuko ibihomba. No munsi nicaye mu nzu imeze neza, nicaye mu kibanza kimeze neza, uriko dukurikirana aripfuza kumenya mbega
nanje notangura tout simplement nk'ico kibazo mbajije biravana gituma nkoresha mvuga ati ya biravana burya umupatron nubwo yo gura ibikoresho bingana gute hama akashiramo umukozi adasanzwe daboro afise experience kabiri yubatse izina yego aho hantu biragorana n'ugikoresha bari vyiza mugabo usanzwe warubatse izina wewe nyene ugishika gusa kwiyomezo ukugurura inyuma y'iyinga rimwe canke amayinga abiri irembo riba ryamaze kuba ryiza riba ryamaze kunoga kubera ko ubusanzwe ufise popularité mu kazi kawe rero salaire nyene ucuhera kuri salaire kameme idefanda n'icuri kuko n'umupatron nawe uramubwira ati niwabona uri kurahomba uzombarira mbwa biconzi nashobora guhomba cyera atanga umushara mwiza vraiment no kwidoga kandi ibintu byari bikimeze neza kuko bo yesu nayinjiyemo muri 2012 no nayitanguye ndayikoramwo urumva guhitira ku mushahara wa 400,000 muri 2012 wararonka no duprime ko birashika tukakira ubuzi bw'ijoro iyo dukoze ubuzi bw'ijoro budusaba ko turyama yaraduheza amaprime ugasangana urajose avoir même 700,000 kijya kiona ko yarafise agaciro kabisa ico gihe muri 2012 y'amafaranga ameze neza ariko ico gihe sinzi ko mwabwaro nk'umuryango umuryango nanda ufise nibyo navuze ati production ni nziza jewe umuryango wanje wose ubayeho kubera iki gikorwa ico gihe nubwo nakora abandi ba patron ego nari impanze narigisha abana na madame ntari bwarangize kwishura mwenda mwigisha mako kazi kushika nuno munsi nyene nta kindi kintu jewe mfise ku ruhande wombaza uretse production kandi rankwiye ego kabisa muravyumva yuko abariko munadukurikirana ko uko biri kose aka kazi ka production nako gashaka kugufasha wewe ushobora kufisa indoto ya production ushaka kufisa indoto yo kuba producteur muravyumva ko kamutunze kandi kamutungiye n'umuryango ico gihe nashaka dufatira aho hantu nubwo ako gashahara mwakaronka ariko hariwo vyogora gukora ako gashahara na cyane ko bakabona kameze neza bivanye na produit atanga bikamugora gutangura ikintu ciwe aje kuba boss wiwe ubwiwe nawe ico cyumva ko byari umenga ntibyari byose gutunga umuryango no kugaruka gusavinga twatundi zo gufasha gutangura projet zawe rero nico cyari gitumye ngaruka ku kantu gasarere niki ariko mavyumva ko kakora ibintu byinshi umuryango kuza gufasha madame kwishure ibintu nk'ivyo rero ngubu rero turinjiye muri African Gospel Studio murayitanguye bitoroshe mumva mwazi kugira utuntu mbega ico gihe mutangura nivyo mwari mufise izina ariko mugita sinzi ko bivanye na sijo mwari muvuye muje muvamwo sinzi ko mwabandanije muronka aba client kwa kundi mwahora mubaronka mumaze gutangura musanze akazi kacu naki gifundi umufundi nawe akeshi mbere burya ntagira na publicité umufundi ntagira publicité igikorwa yakoze conyene gusa agisika ko etiquette kugusa ararengana ati ninde yaranshije ujya muri rimbi bica bituma rero yiransenya mpaka akagusanga iyuri akamenya niyo waroye puruta ahubwo novuga nti mvuye aho nakorera warabonye ko ari ikintu gihindutse nubwo batugaye mugabo harihe kantu gahinduka kuko j'étais producteur titulaire waho hantu urumva bitezwa kubanza gufata umwanya ego kukibazo c'aba clientele ntaco nigeze ngira oya bakurikiye ivyizi ntaco nahuye naco kwezi muravyumva yuko barakurikiye aho navuga iciza kigiye ariko rero turifuza kumenya ico gihe kugera no munsi kugico gihe mutanguye studio yanyu bwanyu kugera uno munsi turifuza kumenya mbega ni success story turifuza kumenya mbega uko mwari muvyimvira ko aho mwimvira ko muzamugeze mu mwaka nk'uyu turimwo niho mugeze no munsi canke hariho ivyagoranye hariho nibindi mwipfuza kugeraho na cyane muri vision mwabiha mugitangura ego nivyo ntabwo ndashika kuri objectif ko nubu ndicafise izindi reve ntarashikako mugabo situzo mu kazi nyene mugabo ntabwo ntivyizigiro mfise ivyizigiro yuko neza kuzozishikako kuko ndicari muri game ego kandi agerageza kwiadapta c'est le temps aho umwanya ugeze muri make kuva mutanguye kugera no munsi
mbona ko binari sawa ibintu ni sawa nakubwiye ntabwo nidoga kuko nimba ari kicambere kigoye na leta y'u Burundi waravyise cyo yarabivuze ngo ibujumbura hategezwa kuba uwahashoboye apana wahashaka iyo niyo principe basohoye rero ndinze ishika igere mbona ko ushobora kuri bujumbura atamuntu ambaza ngo vyagenze gute a partir ya kazi ncangira icizere ko Imana yakoze ivyo nabijya bindira bibona izobikora tukacishemwo mu producer wacu Cloud amavuko yiwe ni he bo je ndi umunyecibitoki ndi umunyecibitoki mva muri Rugombo centre nyene Rugombo kabisa Rugombo kuri centre yego muravyumva abanyarugombo ndabaramutse MC Shalom ndabaramukije muravyumva yuko murabona ko mufise kabisa mwaravyaye murarera ni producteur mu byukuri muri kino gisagara ca Bujumbura w'umu legend reka ndabivuge gutyo umu legend ko tuvuze aba legend nabo bantu babigumyemwe kandi babigumamwo neza uno munsi mumaze kugera ku bintu bikomeye cyane studio ikomeye cyane uko twabonye no munsi nibaza ko yari iri kiriya gihe mutangura mumaze kuba mugira ikibanza mu city bamwe Bujumbura nko kura bivuga kibanza canyu byose byaravuye muri studio mu gukora production niki kintu mushaka kubwira umuntu agifise indoto mugataratangura uno munsi bo umuntu afise indoto ataratangura ikintu ca mbere nuko nkuko kana nabicishijemo iyo banza gakunda igikorwa agomba gukora kuko igikorwa wamaze ugikunda intambamyi zose muhura nazo we ntuzibona nta nubwo biguca n'intege eko ni hamuvuga ati bana jeyo nubwo muhura na bino iyo ndiko nja saha ni hari rero no muremesha kandi nta mukuru abura mukuru we ategerezwa d'abord kubanza guhitamwo abantu bamwitanga imbere mu kano kazi akavuga ati ngomba mbe inspire na naka iyo rero umuntu akaro maze kumuhitamo ati ndagomba kwa inspire ndiko mvuga ko uyu muntu agomba kuvuka mu uyo mwanya ucumuba hafi kandi mubaye hafi za kwireturuva muri musigaye musangiye max hamwe mu kazi ego touch ugasanga touch ni zimwe kura kuba mubanye hafi umuntu ego ariko umuntu yovyiransamo gusa ata partenariat nimwe afise bashobora gutakara ego utakara wotakara kuko nakazi gasaba kugira collab kamenya ati mbega havuze kimwino ndwi ukwezi nigiki gihari rero mu kugira collabore ntiwo collabora na bose ahubwo tuza kugira umuntu uvuga tuyu ni direct ndamushire hafi basi urashika kweri kabisa ibintu muri no game abaririmbyi aba producteur n'abantu rimwe na rimwe reka ndabivuge rimwe na rimwe ko si bose rimwe na rimwe usanga umwe afite inzigo wundi akora ko uyakoze neza uwundi si neza gose ariko ugasanga ntibimeze neza wanashima ugasanga uyu yarafitane beef n'uyundi ni ibintu vy'amavyabaye abaririmbyi ntibahuze bamwe sinzi ko bashaka guponda ibikorwa vy'abandi ariko aba producteur nabo nyene ako kantu tumaze kubona hariho bamwe bamusanga umubwiye naka avuga ati wapi kandi wanashima abantu bamwe bamwemera ikintu nk'ico ukivuga kwiki na cyane kujanye na namwe bwa producteur abaririmbye tibe turabareze bo je ico ngico no kivuga ko buryo umuntu uko yize ni kwakura nimba wigishijwe n'umuvyeyi wawe mu kazi akaba yari umuntu yari asanzwe afise impwemu nk'iyo yo kumva yakatokuzura na bagenzi we iyo mpwemu nawe urayikurana mugabo nka jewe ibyo ntavyo nigangira mu mutima wanje ni kubera iki nashobora kuvyumvira mba d'abord je ndakirije ndasenga Imana kandi umaze kuba ukijije ugasenga Imana ukaba ufite no kwizera ubanza kwizera yuko ivyi wawe Imana irabigutumberezako ikabiguhereza nta mpamvu nimwe rero noja kugwana urugamba rwo gusarisa naka bameze nabi ngo mbere nta nabishoboye kandi nawe nuno musagikora kandi mvuze ntanabishoboye suko abo bantu yakira bose bo bantumbereza ko ndabashobore ndumu rero ibyo ngibyo je wanje nta n'umusi numwe mbere ncangirwa ko mvuga ati bitandukanye biranashika wanashaka nko kuri bivuga ukabose abantu umuntu naga programme kavuga ati programme irasohotse imeze neza mani yimperetse akayikwima akaguhangayisha ngena akayikwima byama byabaye mugani ko ndagusigurira nti je ibyo nta naho no bihera kwituma tanaho no bihera shobora kuyiguha ukayitwara ariko je ndayisetinga ntaba ariko yisetinga
kandi twe turakoresha imwe nico gituma mvuga nti rero Nta nta mpamvu yo ndayimwima cyane ngo niyumvire undi muntu nabi oya vraiment kandi noneho surtout nko muri carrière ya gospel ko twebwe vraiment twaratandukanije production kera twarazicanga tugafata izi nyene zindi zisanzwe na zino zimpimbaza amana tukazikorera rimwe ariko harageze turaca umurongo zijya turaziheba rero uko ushishikara kuguma muri gospel a partir y'abaririmbyi wakira hari indirimbo nyinshi baririmba zifite ama message ugasanga ariko arakubaka nawe yes nka message kwerekanye no gukomera ku Imana uvuga ati kumbe na bino byose ndabigezeho kubera Imana basi ucusanga rero ibyo by'amabifu nibiki oya kweli tugana ku musozo wa kino gana cyacu ariko tuzogaruka kako ndumva hariho byinshi mufise guha abakunzi bacu cyane kubera ko mumaze igihe imyaka irenga 10 muri kino gikorwa nyinshi cyane igihe mwohura n'umuntu bigaragara ko akurusha cyane kurusha rwo hejuru yaba umurundi canke uri hanze y'igihugu ikintu cambere bamusaba nk'umuproducteur nikiye ubwa mbere maze kubona umuhinyanyuzi asumvya kandi bariho mu uyo mwanya ikintu cambere manza gukora mbanza gukreya imigendanire hagati yanje nawe ku buryo anytime ishobora kugenda hakorera ibikorwa ndahicara numva alez nawe nyina kumva ko yumva ko yakiriye umugenzi wiwe hambavu y'ivyo nkamubaza ati nahora nipfuza ko ikintu cogenda uku ariko ntikigenda uku wewe wakigenjeje gute muri ya ndirimbo ya naka wasohora ndabaza ndamubaza vraiment amaze kubona ko arico asumbije yego na cyane ko uja kumva arumviriza umanza ukabaza hanyuma ukabona kugera aho wipfuza kugera akandi kabazo iyo ubonye nk'umuntu ari hasi cyane hasi ku rwego rwo hasi cyane aje abatumbera mbega ikintu ca message ya mbere mu muha nk'umuprojecteur akiri ku rwego rwo hasi ibiye message ya menda muhereza mbanza kumubwira yuko igikorwa akora akwiye kugiha agaciro amaze kugihereza agaciro cyo cyonyene ubwaco nawe bizogera igihe kimuhereza agaciro kandi nkamubwira ko ni igikorwa ubwa mbere citeka ku muntu ashatse ko akigira mu iteka sino hari abandi bantu babiba mugasanga na mengo nica abantu nyene batiyubashe kameme basi nkamubwira nti genda buke buke wumva impanuro kandi ntubishiremo avantire mvuze avantire kubera iki hari umuproducteur mushobora guhura akakira nk'umartiste avuye mu indi studio nk'akaroba mwatsa nk'ibihumbi 100 ku ndirimbo oro amatsi ibihumbi 100 ariko arabaho umuziki ugeze uno munsi nica ariko acaka kuzoshira muri iyo ndirimbo yo muntu sertu mu arrangement n'ibindi mugabo yagutumbera ati burya mfise 20000 kacumbira ngo injira indani dukore ntuvuge mu yashaka yes bibaho ko nabaringi baraza ngaba kabitubwira habwa ati ngwana ngo we nguvuma ko twakamenshi mugabo naka na 30000 arakubita indirimbo 4-5 ivyo singombye guca urubanza kuba yatora ayo mahera ariko ndavuga nti usanze ufise iyo ugomba kuja nibibe navutse ukaba ufise vision iri kuraja rwana urugamba go kuja update go kuja kuri page wiyakatualize umenya ati studio imeze ukuntu nuko studio zirarutana nivyo studio imeze ukuntu nuko ubu umuziki ugeze kurangaye havuga ati imeze ukuntu iyo gwaho usanga nayo imeze nk'iya naka mbega nakageze kurangaye bica bituma ukura mbere ni hamwe n'abaririmbyi wakiri uno mwaka baje mu ndi mwaka basanga studio hari byahindutse ori byahindutse babyahindutse a partir y'ibyo winjije mugabo gumye muri ngo nkeneye gusanga veni ngo injira ukore kugira ngo kurubuga haguma bwa ngo ni crowd yazisohoye mugabo atakiriho kirahinduka oya nizo mpano ndakuba murakoze cyane hakabazo ntogena ntababajije nk'umu legend canke umuntu mumaze igihe kinini muri no muziki wa gospel music hano mu Burundi muri rusangi gospel mu Burundi mubona iri ku rwego uruhe haraho turiko turaje gospel mu Burundi vraiment yamaze gukomera kuko ubu ngubu uri kuraraba indirimbo z'ama gospel ziko zirasohoka ubu canke imirimbo y'abaririmbyi ariko araririmba nabo ubu ukunye nabwiye ko dutegezwa kugwana urugamba nk'abahinyanyuzi kugira ngo tuje
tuyaktualize tumenye aho izindi production zigeze nabishimye kuko no mu magospel abaririmbyi bariko nabo baragira gute biyaktualiza kuri munsi bararirimba kumva ati vraiment aba bantu bariko bararimba nk'abumvirije abandi baririmbye babakuri yes simwe bya kera umuntu yagenda kiyugana mu cumba kaca zatura indirimbo nyene itagirija niyiva wapi rero ngo ati gospel ahirikira jani heza cyane heza cyane kabisa hamwe hojamwo ukuboko kwa leta kugira ngo boroherezwe mu mikorere yabo mvuze koroherezwa sibindi hariho umuntu ashobora kugenda kudodora nko kumwubaha runaka ati mudufasha mukaduheza uburenganzira tugaturunira clip video ngaha gasanga ni kibanza ca leta no muririmbyi n'wa leta ariko uyo muntu atanguye kumugora nkukumengo ni business arimo or ntagari business ko sitari yo amagospel nta business bakora ahubwo babipfuza ko ijambo ry'Imana ryaguka rishikaho ritoshitse go abo batoshitse yeah turi ku musozo wa kino kiganiro urashaka gutanga adresse kuntu abantu bashaka kushikira umunyanyuzi Claude kuntu ashaka kumushikira na cyane ko mu byukuri bikorwa mukora benshi barabishima na cyane ababizi mu byukuri icatumye ntumbera hano ariko muradukurikirana nuko muri kino gihe tuko turavuga yareka avuga ati gospel yamaze kugera ku rugero nabo babifisemo uruhara aba producteur bo muri kahise babimaze mwigihe babifitemo uruhara barazana mu koko kwabo ibintu bikagenda neza no musi rero nitugena tababajije adresse mbega umuntu baronka gute munashatse kubitora okay jewe nkorera muri commune Ntahangwa zone ni Kamenge quartier ni Mirango Mirango ya kabiri baba ari rya 15 bo kubera ko rero hano wacu mwarazana amanimero mugabo adresse isanzwe izwi cyane ni kuri hôpital kwa General ugeze kuri hôpital isigwa na Marehemu General Adolphe ubu hashitse mbere ubu hariho na Université Sagesse nayo nyene ica ku irembo giwanje nubwo ngo yati mpakaze kuri université nabanda gutowe bisigaye ni telefone ni umuntu aca hamagara ku mugabo aca bavugana yego ya murakoze cyane abe ko muradukurikirana mwese akajambo kanyuma ubabwira turangiza kino kiganiro bo nimero yanje ya telefone d'abord ni 62 69 79 90 aho hamagaye cyangwa kwandika kuri WhatsApp uzoba wambonye hamakajambo no babwira nti dutere imbere mu muziki kandi tuwukore tuwukunze tutidoga kandi tuwukore dufise n'indoto zaho dukeneye gushika yego nabashimire cyane ukuntu mwadahaye kano kanya naje ndabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye atuka ndabashimiye vraiment yego vraiment karibu kandi mwakoze cyane mwese mwakoma dukurikirana ni MC Shalom kuri microphone mwari kumwe ni Live TV ni Success Story ikiganiro mukurikirana igihe cyose tuza tuganira tuza tugira story tukagira kuri story y'uwundi muntu canke abandi bantu bagize ico bishikanye ko hanyuma tukazamuka tukandana ku success wowe ufise indoto wowe ufise impano kanaka tanguriraho nyene byose harashika akakoko mwumvise ko yagacishijemwo ati ni ikintu kidahomba ntiyaririye umunwa ndabashimira abantu mwese makoma dukurikirana aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abizi muri benshi hafi canke kure ya kene gihugu cyacu na cyane ko mudukurikirana muri ahatandukanye abarundi murabizi ko hafi si yose menga twarayuzuye dushimira abantu mwese mwanda mudukurikirana cyonda kuri subscribe kako gakengeri ntege notification imwe izo gusimba MC Shalom tusubiye kubona nikindi gihe tutishwe n'ivyaha ciao ciao shalom